Evariste Ndayishimiye ati amafaranga azoba yabikijwe mu kiringo catanzwe ni banki nkuru harenga ku gitigiri camenyeshejwe azoca aja mu kigega ca leta nk'uko biboneka muri iryo tangazo nomero ubusa rimwe kabiri akarongo kaberamye 2023 ryo kuri uwa 13 ruheshi 2023 ngo inyuma y'ikiringo catanzwe ni banki nkuru guhera ku igenekerezo rya 18 ruheshi 2023 hazoca haba isuzumwa ry'ishirwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe akamenyesha ko abarongoye amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bazosanga bararenze ku ngingo zafashwe bazohanwa ku giti cabo n'amabanki barongoye afatirwa ibihano muri ico gihe rero ngo amafaranga azoba yabikijwe mu kiringo catanzwe ni banki nkuru arenga ku gitigiri camenyeshejwe hazoca aja mu kigega ca leta ibiro bijejwe kumenyesha amakuru n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bikaba bimenyesha ko hariko haribonekeza abantu bashaka kuburabuza ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo gusubiza amanoti ya kera ari nayo mpamvu habagabisha ko umuntu wese azokwagirwa no kuwutoba kwazohanwa hisunzwe amategeko ku bwa Evariste Ndayishimiye ngo ingingo zose ziheruka gufatwa ni banki nkuru BRB kw'igenekerezo rya 7 ruheshi 2023 zafashwe ku neza rusangi hari nayo mpamvu hariko arakurikiranira hafi uwo mugambi wo kugarukira ubutunzi bw'igihugu twobibutsa ko gushika ubu hatawemerewe kubitsa yarenga imiliyoni 10 ku munsi ku bafise amakonte yabo bwite konte personnel nyene hamwe n'imiliyoni 30 ku mashirahamwe nayo kubishanye no kubikura ku manoti ntawemerewe kubikura ayarenga ibihumbi 300 ku munsi hamwe n'imiliyoni 15 ku mashirahamwe nitekana umunezero nsubire ngusuze nk'akazi bandanya kuba natwe ngaho kuri nombonesha kure ya Isange TV kugeza kamakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakuriye mbibese igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye turi ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 batarahinduza inoti za kera batagira konti kuva ejo ni ukuyajana ku biro vya zone biyandikishe banayasigeho bazasubireyo bagiye gutora inoti nshasha mu nyuma mw'itangazo risohowe kuri uwa 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko mu ntumbero yo gufasha bene gihugu badafise amakonti batarahinduza za noti za kera z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi hagiye gukorwa ibi bikurikira icambere kuri uwa 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 mu ntara zose n'amakomine yose y'u Burundi haraba isekeza ryo guhamagarira abenegihugu bose badafise amakonti bagisigaranye izo noti za kera kugira baje kwiyandikisha ku biro vya zone bakukira kugira ngo ejo kuwa 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 bazoce baja kwiyandikisha guhera isaha 1:30 z'agatondo bajanye n'izo noti zose batarahinduza igira kabiri abajejwe intwaro ku mutumba cane abakuru b'imitumba bategerezwa kuba ariho bari ku biro vya zone kugira babe ivyabona vy'abashikirije izo noti igira gatatu abajejwe intwaro kuri komine bategerezwa kuba bari kuri ivyo biro vy'amazone bafise ibitabo vyo kwandikamwo ababahaye izo noti bongere bategure udupapuro two guha abenegihugu babahaye izo noti igira kane utwo dupapuro tuzoba turiko ikimangu ca komine n'umukono w'intumwa ya komine hadutanze kurya bihora bikorwa mu mahinguriro y'ikahwa kuko uwutanze izo noti n'utwo dupapuro azoza azanye gutora inoti nshasha abakozi bakorera ku cicaro ca buramatari bazoca bakurikirana ingene biriko biragenda mu makomine mu ntara ifise amakomine arengeye igitigiri c'abo bakozi buramatari azoraba abandi bamufasha ico gikorwa nico kimwe n'amakomine kuko izone yose hitegerezwa kugira uwo muri komine hayikurikirana inoti zose zegeranijwe zizotegerezwa kurara zitangiwe icegeranyo kandi zishikanywe muri banki canke mw'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana zegereye aho hantu ibikorwa vyose vyari bitegekanijwe bibanza kurindira gushika ico gikorwa kivuye mu nzira nta kiringo kizokongerwako ese iyo ngingo muyumva gute nimutwandikire
kubika amafaranga muhira si icaha. BRB ihanura kubika amafaranga mu mabanki. Nta tegeko na rimwe ry'u Burundi ribuza canke rihana kubika amafaranga uko angana kose muhira. Ivyo ni ivyaraye bitangajwe n'umukuru w'ibanki nkuru y'u Burundi Dieudonné Murengerantwari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu. Aratomora neza ati nta muntu ashobora guhanirwa kubika amafaranga muhira, ahanwa iyo ayo mafaranga yayaronse mu nzira itemewe. Ariko rero Dieudonné Murengerantwari ahanura kumenyera kubika amafaranga mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya. Iyo habaye amafaranga menshi cane hatariko arakora birafise ico vyonona. Dieudonné Murengerantwari akaba asigura ko imvo nyamukuru yatumye hahindurwa amanoti y'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi ari kubera 60% vy'ayo manoti hatarakiboneka mu mabanki. Muri ico kiganiro ariko Dieudonné Murengerantwari ntavuga impamvu hariho amafaranga BRB idakeneye kagaruka. Muri kino kiringo co guhinduza amanoti umuntu wese harekuriwe kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 10 mu gihe BRB ibizi neza ko hariho abantu barenza ayo mahera mu mihana yabo, mu gihe atategeko ribuza kuyatunga muhira. Ni kubera iki BRB itemeye ko bayagarukana yose mu mabanki? Ni kubera iki hariho amafaranga BRB ikeneye ko hahinduka ibipapuro? Mbega ibihangange vyo muri CNDD FDD vyari vyaronse gute amamiliyaridi vyahavuye bija kubika muhira? Ni gute mu gihe c'intwaro ya Perezida Nkurunziza hateruwe amamiliyaridi menshi muri BRB agahabwa ibihangange navyo bikaca biyanyegeza? Biri mu binyegezwa tuzobahishurira mu nkuru turiko turabategurira. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko mu ntara ya Gitega ivuriro Marie Mere de la Vie ritariko rirakira abagwayi bitwaje inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi. Gushika isaha 6 z'umurango wo kuri uwa 13 ruheshi 2023 aho magazine Jimbere yahashika umugwayi yitura iryo vuriro yitwaje inoti ziriko zirasubirizwa yaba agishika aho bakirira abagwayi. Ikibazo ca mbere ni ufise ayafunje canke za noti ziriko zirasubirizwa? Wishuye ko izo noti harizo ufise uca usubizwa inyuma kuyarondera. Ni muri karitiye Bwoga ya komine Gitega. Mu gihe wagiye uherekejwe n'umugwaza unoniwe yiruka kurondera iyo ayavunjisha agaheza akagaruka ukabona kwakirwa. Ijwi ry'abagwayi rimaze kugwa mu gutwi kwa magazine Jimbere yahishikiye. Igitamaza mw'irembo yakiriwe n'abariko barondera izo noti. Hari abari baje kwikuza amenyo, abandi kwisuzumisha ingwara. Agashavu kari kasomeka mu maso kuko bagira bati amagara yacu ntariko haritabwako kandi siko vyahora. Jimbere imaze gushika mu kibanza c'iyakiriro ry'abivuza yatumye akajisho kuri kese ihasanga itangazo rimanitse ritariko ikimangu ryandikishije marikeri rigira riti itangazo. Biramenyeshejwe ko inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 za kera zitakirwa ngaha. Murakoze. Naho biruko ariko mu kiringo ibanki nkuru y'igihugu BRB yatanze haracasigaye iminsi 4 ngo izo noti ntizibe zicakirwa. Abariko barasubizwa inyuma bakaba basaba ko uburenganzira bw'umugwayi bwo kubahirizwa kuko muri ino minsi yo guhindura inoti uwugwaye bidakunda ko yandara ngo aje gutonda umurongo kugira akabirwa inoti hadakwiye kubizira. Hehe handi ibintu nk'ibi biriko biraba mu mavuriro? Utwandikire.